nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Yohani Mweranda inahazwa mukama. Muri ya misi Abayahudi babwiye Yesu bati, ikimenyetso ukoze none ni ikihe ngo tubone duheze tukwemere? Uza gukora iki? Basokuru bacu barariye mana mu gahinga nkuko vyanditswe ngo yarabagaburiye umukate wo mwijuru. Yesu arababwira ati, nukuri ndababwiye, Musa ntiyabahaye umukate wo mwijuru. Dawe niwe nyabuna abaho umukate wo mwijuru, kuko umukate w'Imana ari uva mwijuru ukazanira abantu ubuzima. Baramubwira rero bati, mukama urakoze, uraduha umukate. Yesu nawe arababwira ati, jewe ndi wa mukate w'ubuzima, unyegereye ntazoba gisonza, kandi unyemeye ntazoba kinyotegwa. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Hari igihe tuzirikana ku bintu bijanye no gutanga ikigongwe, tukumva rimwe rimwe inyigisho dushobora kuronka ni hamwe gusa usanga umuntu yareko arigisha adaca abaha ijambo ngo namwe muvuge, harava baca bamubwira bati, ibyo uri kuravuga ntibishoboka. Cyane cyane ku nyigisho y'ukurekurira abakugirira nabi. Ahantu tugira tukagira tuti tukaronka inyigisho igira iti, rekurira abakugiriye nabi. Ariko vyagera kukurekurira uri kwarakugirira nabi mbere muri uyo mwanya ariko arakugirira nabi, ukumva umenga no mururazi, kumva ntibishoboka, ukumva mbere umenga ni ibintu bitagira insiguro, ataco bimaze, ukumva umenga ni n'ubujuju. Ariko nagomba mutangare, tutangarire hamwe uru rupfu rwa Stefano. Nijambo ry'Imana mwumvise ari utuntu banyujijemwo, ntimwibaze ngo nutwo gushariza igisomwa. Turafise inyigisho ikomeye, niho mbere nagomba ko dushingira inyigisho uyu munsi, kuko imwe mu nkuru nziza za Pasika turonka ni inkuru nziza y'ikigongwe c'Imana. Ubushobozi bw'ikigongwe c'Imana bushobora guhindura umuntu bukamurema gushasha, bukamuhindura mbere na hamwe umuntu atabasha guhinduka ngo nuko bamuryagumvye, bamuhanuye, bakamukurakuranwa ko. Hari igihe umuntu usanga yarabaye ikigaba, ikigatanya, igiki, ukabona umenga yananiranye, mbere abantu bakamukurakuranwa ko bahanura. Njo ndi sinzi umwe muvyeyi yanungikiye umwana wiwe basha ndamujako, munyuma nza numva mbwiye ati, sinzi ingene binshikira pati. Iyo umuntu ageze ngaho ni uca wumva uti hari ahandi hantu impanuro z'abantu, igitsure, organisation, ukurera bidashika. Kuba Yesu Kristo yaramanutse ku isi kandi agapfa akazuka mu bapfuye, ni kwa ari gukina ibikino. Nuko hari ahantu umuntu n'abantu, ikibano, ibintu byose ushobora kwirikwa bidashobora kumugobotora atari Imana yamugobotoye kubw'ububasha bw'imbabazi zayo. Ivyo rimwe rimwe rero Imana ikanabikora, ikavyerekana mu kungene ishobora kubidushiramwo, natwe bwikadushiramwo umutima usiga ubwenge abantu. Wumvise nk'umuntu ariko ararekurira abantu bakiriko baramugirira nabi, mbere muri uyo mwanya ariko baramugirira nabi. Sinzi ko mwumvise ingene urupfu rwa Stefano rusa rwose n'urupfu rwa Yesu. Yesu ariko arababara,
amerewe nabi, ariko araba asphyxié, abura impwemu kujya kuntu yabambwe, ariko abariko baramubamba akabatwikiriza imbabazi ziwe, akagira ati bagirira ikigongwe ntibazi icyo bakora. Si ukwigirisha kandi si ukugira ngo atoke, kuko ari igihe tugira ibintu by'ubukristo kugira ngo dutoke tuboneke ko dushoboye. Ako kajambo kagashobora kuzana mu bwishime bw'ubuntu n'amanyama y'umuntu, twe turashoboye, jewe ndashoboye, nzopfa ndabereke ko mu gupfa kwanje nshoboye. Si ivyo, arashobojwe. Ahubwo ushima ashobojwe, icyo aza kugira si ikintu gisanzwe kizokora. Yezu Kristu ikigongwe yatanze akagiha abakiri ko baramwica, arabomurabira inyuma nka twebwe aho hanze tukagira tuti n'inguna n'ikigugu. Ivyo bimaze iki kurekurira umuntu akiri ko arakugirira nabi? Ariko ikigongwe kiwe cyarakoze, mushima cyarakoze. Kwi Pentekoti bamwe ba mbere bamukoreye ikibi, inkuru nziza y'ikigongwe cy'Imana bazukaniye ifatanye na cya kigongwe yabaha ku musaraba ikabakorako, bakagira ngo tugire iki, bakikubita kugikiriza. Rya jambo yabasabira ku ikigongwe Imana se ariko arapfa ku musaraba, mu kanya gatonya rirakora ngo rihindura ibihumbi 3 by'abantu. Mu kanya gatonya byari ibihumbi by'abantu bari kubamusabira gupfa, bisabira umuntu umwe. Mugabe ijambo ry'ikigongwe rivugiwe mu muntu umwe rirahindukira, rihindukiza ibihumbi 3 by'abantu. Murumva iyo puissance, murumva ubwo bushobozi. Stefano niko kuko agapfa asabiye ikigongwe. Mushima ko atari ibintu by'ubugugu buciyaho, oya, arabanza akanababwira, akababwiza ukuri, kuko ugutanga ikigongwe ntivyigizayo ukuri. Arababwiza ukuri, mbere ukamengara n'abakariye ati mwebwe nukumenga zarabubaguye, mwarishe umuntu aje kubagirira neza. Ngo ninde muhanuzi n'abasokuru banyu batimvye mu mizi, muri abana ba so wanyu. Kumwe nyene yizigeze ko bibabwira. Tugire Kristo. Sukubakaya no kubacira urubanza, ahubwo haragira igihe na twebwe dutegerezwa kuraba ikibi cyacu. Sinzi ko iyo mugomba kwirega mufata umwanya wo kuraba ububi bw'ikibi cyanyu, kugira ngo mukumve ukuri kw'icyabashikiye, dushobore kwakira ukuri kw'ikigongwe cy'Imana. Abantu benshi turashima no kwakira igongwe cy'Imana, ariko tutakiriye kuri kw'icyo turi, ugasanga tuguma twakira isakrament y'ikigongwe cy'Imana umenga ni ibintu automatique, ikintu giteba kigata kanovera, kuko udabanza ngo uhagarare mu kuri, kabanza ukaraba ukuri kw'ingene ikibi cyawe gisa nabi, ingene cyagucafuje, ukumva ko wuzuye ubumaramare bwiza bwo gushaka kuvayo no kwikonekta ku bwiza bw'Imana. Uyu Stefano ariko asabira ikigongwe abariko baramutera amabuye, abariko bamwicisha amabuye, nticyapfuye ubusa. Aha niho rero biryoshe. Nta kigongwe gitanzwe mu rukundo rw'Imana, mu kwihangana ukababara, ariko ukagira uti ukubabara kwanje ni investissement shize mu Mana, izozana ama intérêt kandi akomeye, intérêt y'ahantu izokura umuntu atawundi muntu ashobora kuhamukura. Mwumvise ingene bakanyujijemo, sugushariza igisomwa, karateguye bizoba hanyuma. Ngo umusore yitwa Sawuli niwe ivyabona vyari vyashinze impuzu zavyo. Ako kantu banyujijemo kariko gategura kumva iyo Paulo azova. Uyu Sawuli ni Paulo yarahagarikiye avuga ati, oh komera abasha, komera mukoze neza, kuraho uyo muhimbiri, kuraho uyo muhimbiri.
anezerewe abacungiye impuzu agira ati akokeza agira ati cyakatsi heraheza kora neza mwice mukureho bwoko bubi. Ariko ikigongwe Stefano amusabiye kizoza kumuhindura acike Pawulo, umwe tuzi yamaze imirambi n'iyindi ntara n'izindi, ahubwo rero adomeka iyo nkuru nziza yigisha icyo kigongwe cy'Imana, kuko nawe azi aho cyamukuye, ingene cyamwonkoye mu byara by'ubwishime n'ubwibone atari gushobora kwikuramo, ingene cyamukuye ahantu yaragenewe gutakara imyaka idahera kikamuterura kubw'uyu muntu yemeye kubabara, akababara menshi. Nuko nyine n'ubundi aremeshejwe ngo nuko abonye, ngo akabona Yezu iburyo bw'Imana. Tugire Kristo. Ibintu birahambaye. Mpora musaba ngo inema yo gupfa neza. Inema yo gupfa neza si ugupfa umenga byose usize ubipanze, cyangwa usigaranye ibikonte binini ya abana bawusize cyangwa abantu bawe. Inema yo gupfa neza ni ukubona Yezu mu rupfu rwawe. Icyo gituma ubona tuza kubaha Yezu tukabaha amasakramentu. Nta kintu gihora kindyohera nk'igihe nshoboye gushika ku muntu ari mu myanya yiwe ya nyuma nkamubwira ni nguyu Yezu araje iwawe, ugira usozere neza. Kuko na Stefano iyo adashobora kubona Yezu ntiyari gushobora kurinda ububi bw'ubwo rupfu, ubona kwicishwa amabuye. Hariho ibintu utabonye Yezu bigoye gutwara mu buzima. Ugwanko rw'abantu ugirira neza, rw'abantu utunukira, abantu ukunda ukaronderera ineza, mugabo bagahindukira bakakurya bakwihishije ko, bakakurya bakuvuga nabi, bakakurya baguhanahana nabi, ariko wowe ubakunda ubahamagara ko imbabazi z'Imana, bakagucafuza ariko ubahamagara ko imbabazi z'Imana, bazi wawe ukabagirira neza. Iby'impera n'imperuka birakora, n'igihe bitabikoze kuri iyo muntu vyerekeje ko muri we biragukoreramwo neza, pana gukorerako biragukoreramwo, bikagukingira kwinjigwana n'umutima mubi shetani fatira kacigira iti nakudaka ndagufashe. Kuko igihe cyose tugize umutima mubi tuba duhaye impigishe, tuba dufise ikintu ifatira ko igashobora kutugira ko igikorwa cyayo. Cyo gituma gutanga ikigongwe biradukingira mu mutima wacu shetani kamaramana, kuko burya tugira ko pression ikiye ku bandi kugira ngo yinjire iwacu, ariko igasanga ugumusa na Yesu, ugumusa na Yesu, ugumusa na Yesu, ikamaramara ikarya imvumba, ikiyamamura ikishi ego ikabuta umutwe. Cyo gituma mu bintu vya mbere vyirukana shetani ni ikigongwe cy'Imana, twakira tukagitanga. Ese icyo kigongwe muza murakira mukagerageza kuza muragiha abandi naho bitaba byoroshe, namwe cyo baherekeza kikazobafasha kubona Yezu mu myanya yo kuva muri ubu buzima, kugira ngo nawe uzove mu buzima n'abandi babona bati si ubupfuye, ahubwo arandi hantu heza yinjiye mu buzima. Tugire Kristo.